We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Aho rero byagiye koronekara abantu benshi ntibamutahuye aho ndiko ndavuga muri bagenzanje bene wacu babirabure. Iyo ugiye muri politike cyangwa ukashaka gutahura umunyapolitike ukoresheje ibishobisho les émotions, yego biragoye kugira utahura umuntu, ariko iyo ukoresheje ubwenge ukoresha iryo jambo nyene ko yarikoresheje ati it's a continent, Africa is a shit hole. Ukuvuga ati Afrika ni cyo kijambo kibi maje gukoresha. Yego. Ibi rero ubirabiye kuri iryo jambo gusa wo kumva yadututse yego kandi nabisubiremo neza ngene yabivuze basha ataco nongeye kataco nguyeko. Yaragize ati Afrika ni kontina n'umugabane umaze imyaka irenga 60 wikukiye. Ufise ibihugu byinshi buri myaka baratora ababarongoye aribo twita aba president. Atariko gushika kuno munsi ntibararonka amazi meza yo kunwa, ntibararonka amabarabara infrastructure, ntibararonka ku mavuriro yabo imiti yo gushobora kwivurira iwabo iyo bagwaye n'ibindi amashuri n'ibindi. Ati none aba bantu twizeye yuko ibihugu byacu bizotezwa imbere n'imfashanyo, nukuri tuba dutanguye nabi. Mbali igihugu kimuzi cyatejwe imbere n'imfashanyo nta kiriyo mu byatuzingamise, icyo kintu cy'imfashanyo kirimwo. Mbega waruzi ko Afrika iri mu makontina ya mbere atunze kuri ino si ya rurema? Aratunze ariko kenshi usanga atabumenyi bwo guhingura ibyo dufise usanga buhari. Urakoze cyane. Urumvicho yuko kuja kurondera ubumenyi bwo guhingura ivyo dufise bitandukanye no kuja gusaba imfashanyo. Tushobora ndagoye nk'akarorero. Bafise imigenderanire n'ibihugu byose byo kwisi. Turashobora gusaba biriya bihugu ubumenyi bwo kuza guhingura ibintu dufise, tukabahemba muri ivyo bintu nyene. Turiko turaraba nizi Emira Arabe ugutera imbere kwazo. Witwa Sheikh Zayed yazishize hamwe, nibuka ko yahamagaye abongereza kugira ngo babafashe kwimba igitoro, navyo bari bashoboye. Uwo munsi zijya Emira Arabe ziri kurya kubera ico gitoro bafise, ariko ubwo bumenyi nabwo bari bafise. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Ni Home Dishangement. No twongeye kugaruka kugira ngo duswe tusangire ikiyago barundi kazi mudukurikirana muri mu mihingo itandukanye y'isi, haba ari mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara zitandukanye z'igihugu, abari ku mugabane wa Afrika, wa Buraya, wa Asia, hose turazi ko mudukurikirana. Uyu munsi turi mu bihe hakiriko ravugwa insinzi ya President Donald Trump. Yarayatsinze amatora, atsinze Kamala Harris. Uyu munsi Donald Trump yagiye avugwa ko ibintu bitandukanye harimo ivyuko ngo adakunda birabure, mbere muri manda yashize mbere ko asubizwa na Joe Biden yigeze kwita abanyafrika ngo namazira ntoki. Ivyo nibindi tugiye kuyaga numwe mu bantu bize bijanye na geopolitique, batahura ibijanye na politike z'imigabane canke z'ibihugu. Twumve mbega uyu munsi kuba Donald Trump yatsinze Afrika yobigiye kunguka, iyo atsinda Kamala Harris mbega Afrika niho ari kunguka. Ivyo nibindi nivyo tugiye kuyaga. Monsieur David tuguramutse cyane. Ndabaramukije ku Gaciro Media, ndaramukije n'abatumviriza bose. Ego. Hanyuma nkaba ndamukije n'abazokumviriza iki kiganiro hanyuma. Okay. Nizere yuko tuza kuyaga za kudufasha nibiza kutwigisha muri iki kijanye no kunitogwa y'umwuba wa Donald Trump. Ego. David tugiye kuganira ni David Niyonsaba, asanzwe mu gihugu ca Canada, ntabwo ari muri Etazini, mugabo Canada twizera ko murababanye cyane ba Etazini. Cyane gose Canada na Etazini ni nk'amahasa, ni nk'abukuru na butoyi.
no kuvuga no mu bijanye n'imigenderanire y'urudandazwa n'ibihugu bibiri bikorana cyane bifitaniye imigenderanire ikomeye. Okay. Cyane cyane ko arivyo bihugu byo bikomeye by'ibihangange muri kontina yo muri Amerika ya ruguru. Yego. Ubwo rero turi inshuti, turabagenzi, turabavukanyi, ibintu byacu byose bikorerwa hamwe mu mashirahamwe duhuriyemo cyane mu nzego za leta. Okay. David niyo saba musanzwe mwarize ibijanye na geopolitique. Bivuze ko mutahura cyane ibiba ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye cyane ngira twovuga ku bintu bijanye na development aho ibihugu bimwe bitera imbere ibindi bigasubira inyuma. Uyu munsi kuba leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kurongorwa na Donald Trump ni ibintu wewe nk'umunyafrika uba muri ako karere mwakiriye gute? Ego cyane urakoze kuri ico kibazo. Jewe mu bijanye n'amashuri narakoze ivyo bita science politique development international, no kuvuga ubutunzi mpuzamakungu nyuma no bivuga uko. Ego. Cyambere rero nagomba mbanze nshimire abanyagihugu b'abanyamerika cyane cyane abirabure n'abalatino n'abandi bose baba immigrant, no kuvuga baje muri Amerika bavuye mu bindi bihugu kubera twatanguye kwitahura. Iyo umuntu atanguye kwitahura bitangura bisigura yuko abatanguye kumenya ico arico n'inyungu kise muri ikigereranyo byose byerekana yuko abo bantu ndondaguye bagize uruhara rukomeye mu itogwa rya Donald Trump ku rugero rutigeze rubaho ku bandi ba republike bagiye batorerwa ku mwanya wo kurongora kijya gihugu. Jewe rero nanje nk'ubikurikiranira hafi kandi nk'umufana w'uwo mwuba wa Donald Trump. Okay. Vyanguye neza kubera isi aho yarigeze mu byukuri isi yarirushe, abantu benshi bari barushe kandi nta handi ho kuvugira bari bafise. Okay. Ikintu citwa deep state canke establishment cyari kitugeze habi mu bintu byo kutujana mu ntambara, mu bintu byo kujana amahera menshi mu byo mu bigambi novuga idafite akamaro kanini abanyagihugu. Aho novuga nko kujana amahera mu bintu by'intambara, mu kujana amahera mu bintu n'ukuri bidafise akamaro ka hafi ku munyagihugu waza. Ego. Ivyo rero abanyagihugu baraje kwerekana yuko bari barushe kandi bari bakeneye amahinduka rero jeje kubona. Ubwo twaba twizera yuko baje kwizera azokora ibikora inka kugira ngo ugorore nk'uko bibiti make America great. None Monsieur David, urabona muri kino gihe ahantu henshi hari intambara haba ku mugabane wa Afrika canke Aziya, ahenshi sinzi ko ariwo vyagiriza Etazini mugabo uyu munsi kuba Donald Trump donc ari watsinze yaravuze yuko ati jenga shaka kutegetsa intambara ya Ukraine no Burusiya izucihagarara. Eske ibyo ubu nivyo bari vya bindi bya propaganda yashaka kwa mutora koko ibyo bizoshoboka? Ego urakoze kuri ico kibazo kindi, no kuvuga iyo umuntu ushaka kumumenya canke ushaka kumwiga ubanza kuraba ivyo yakoze. Uyu mwubawa murazi yuko yari manda ya kabiri agiyemwo, hanyuma twarabonye rero ivyo yakoze muri manda yiwe ya mbere. Ubwo rero dushaka kumujija kumucira urubanza tworabira kuri manda yiwe ya mbere. No kuvuga niwe president wa mbere wa Amerika atigeze atera ingwano avyura ingwano mu gihugu na kimwe cyo kwisi. Ahubwo aho kuzitira yarazihagaritse, hanyuma arasubira nagarura abasirikare babo bari kwisi atandukanye. Yego. Ubwo rero dufatiye kuvyo turashobora kugira icizere yuko ashobora guhagarika n'ibibiko birabandanya, kandi urazi yuko muvyo bamwageza yuko afitaniye ubucuti n'umwuba wa arongoye Uburusiya Vladimir Putin. Akagiranira ubucuti bwa hafi
na perezida Kim Jong Un wo muri Korea ya ruguru akaba ari nawe nyene perezida umwe gusa wo muri Amerika amaze guhura no mwuba bameje kuvuga haruguru kuvuga ibi byose rero nibimenyetso vyerekana yuko uyu mwuba arashoboye guhagarika ijya ntambara ugasanga isi irasubiye kugaruka mu mahoro kubera ijya ntambara yononye ubuzima bwa twese murazi yuko Uburusiya ari igihugu kinini hanyuma mu by'ubutunzi cyari gikomeye nababwira yuko nk'ingano zose zikoreshwa ku isi ziva mu Burusiya nababwira yuko ibintu bikomoka kuri petrol byinshi biva mu Burusiya ubwo rero mwarabonye yuko bivanye n'iya ngwano amabeyi ku isi yose no ngayi wacu yaciye aduga y'ibintu hafi byose ubwo rero urumva igihe yoshobora gusubiza hamwe agatunganya kajya karere twese byo tugira kwingaruka kubera tuca twogorora ibintu byaca bisubira mu buryo amabeyi akamanuka abantu tugasubira ni ukuvuga abantu tugasubira tukaruhuka uravye ubuzima bwarazimvye hose ku buryo abantu benshi batorohewe. Okay, twabonye aho yaraheje gutsinda kubera hari amateleviziyo manini nka za Washington Post, New York kwa cyangwa za CNN zose wasanga zagize ama live bakerekana uko abantu bariko barakira insinzi. Hari abo twabonye ari nka skandale bumva Amerika ibomotse kubatsinze. Eske ko hari imvugo nyinshi Donald Trump yagiye aravukoresha zerekana ko mengo ntiyarashikiye cyane nakunda birabure hana bamwita ko ari umurasiste twokongera ko ikindi ntuze ya mu kuyamamaza kwa Harris hariho imvugo Barack Obama yakoresheje asaba abirabure kuba kwiye kumutora nubwo byavuye bigaruka ngo nyabona iyo ni yari racisme cange ngira ngo amacakubira afatiye ku ruhu ati nta kontu yari kubisaba abirabure bonyene. Donc uyu munsi abirabure bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bitege ineza kuri Donald Trump cyangwa azohava abirukana bagaruke muri Afrika. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Iki rero ni kibazo gikomeye cyane kandi nagira ngo ntangire ko umuco kugira ngo mutahure uno mwubawa. Uyu mwubawa icambere yagize abantu batamukunze cyane mu bimenyesha makuru. Nagoma nshishemo akantu kigezwe kuvugwa n'umuntu bitwa Malcolm X. Malcolm X yigeze kuvuga akantu avuga ati nukuraba neza kubera ibinyamakuru birashobora victime birashobora kumugira lobo na boho cyangwa bikamugira victime. Ni kuvuga ibinyamakuru birashobora kuguhindura igikoko kandi wari umuntu, birashobora kuguhindura umuntu mubi kandi wari intungane. Nivyo byabaye rero kuri uyu mwubahwa Donald Trump. Kuri Donald Trump no kuvuga kubera kutamukunda kumvo zabo kubera Donald Trump tutahuriye ava Donald Trump s'umunyapolitike nk'aba bose tumenyereye. Kenshi na kenshi muri imigambwe aba Republican cyangwa aba Democrat abantu bashira imbere kugira ngo baharanire ijya ntebe nkuru baba bafise inzira bazananye mu migambwe baturukamwo ku buryo baza bahema les idéaux z'umugambwe baba baserukiye. Yego uyu rero Donald Trump ntiyaciye muri izo nzira kugira ashike yajyashitse. Uyu n'umuntu à la base w'umu businessman, n'umuntu akora business, n'umuntu multi-billionaire atunze cyane. Rero kubera izo nguvu z'amafaranga no kumenyekana byose byaramufashije kugira ngo avuga ati jewe rero ubico no bazigaje ku isi nuko noba umukuru w'igihugu. Adaciye muri izo nzira abandi bose bategezwa gucamo. Ni kuvuga ivyo deja ntibyakiriwe neza na bamwe cyangwa n'abandi. Ku buryo rero bamubwiye ko bashaka kumwanduza. Warabonye mbere nko muri kampani heze yaratswe no kugandagurwa inshuro zibiri. Ni ukuvuga baragerageje kumujana mu butungane. Ivyo byose ari ukubwira ntiyitoze canke bamute mu mvuto afungwe ibintu bene ibi. Ivyo byose byari kumwangiriza kubera iki? Kubera si umunyapolitike nk'abandi.
si umunyapolitike nk'abandi mu mvugo ziwe mu vyo akora n'ibindi nakora abanyapolitike twari tumenyereye ubwo rero ibinyamakuru vyakoze uruhara runini kugira ngo bimwankirize gose ku buryo n'ubu ukurikiranye ibinyamakuru novuga ati baracagandaye ibinyamakuru bimwe biracagandaye abanyamakuru bamwe baguye mu kantu ntibumva ingene yashoboye gutsinda uravye no mu masondaje baragerageza gukorusha utuntu bavuga yuko nyene ngo hafi nka hose bari 50-50 basa n'abanganya ariko mwarabonye yuko mu matora benshi abigenga benshi bavyise yuko habaye tsunami ati yabaye tsunami no kuvuga yarabatsinze bimwe bidasubirwamo no kubwira nk'abahinga bigenga bamwe hariho nk'uwo bitwa Alejuye w'umufaransa yabivuze muri aya majambo ati itsinda rya Donald Trump ati c'est le rejet total des élites américaines par le peuple ati no kuvuga itsinda rya Donald Trump ngereranje mu Kirundi ati no ndavyite ngo rejet no kwikurako les élites byakozwe n'abanyagihugu b'abanyamerika hariho n'umuntu akomakomeye yigenga yigeze kuba ari ministre des affaires étrangères w'umufaransa yitwa Hubert Védrine uyu nawe yakore iri tsinda rya Donald Trump yavuze ati c'est une révolte populaire ibi yabivuge mu kinyamakuru Le Figaro bivuze yuko abanyagihugu bato b'abanyamerika bari bashigikiye Donald Trump ariko abari hejuru n'ivyo binyamakuru uvuze bakaba batamukeneye no kuvuga abanyagihugu bato tushobora kuba tuvugishije imvugo italiyo n'abanyagihugu bato na nico no kwita la bourgeoisie la petite bourgeoisie américaine abo bose bari bamushigikiye ku rugero rutigeze ruboneka hanyuma hari ibi bintu vy'amakominote abirabure abalatino abayimigra bari bamushigikiye ku rugero rwo hejuru naho amamedia yagerageje kumutwangisha reka rero ngaruke kuri iki kintu ico yatutse abirabure ngo n'amaziranoke nukuri jewe uyu mwirabure murantunga uyu mwubahwa naramukurikiye neza kuva akija ku mbuga za politike hanyuma ngira imana ndamutahura neza message yiyo ubutumwa yatanga ndabutahura neza aho rero vyagiye koronekara abantu benshi ntibamutahuye aho ndiko ndavuga muri bagenzanje bene wacu babirabure iyo ugiye muri politike cyangwa ukashaka gutahura umunyapolitike ukoresheje ibishobisho les émotions biragoye kugira utahura umuntu ariko iyo ukoresheje ubwenge ugashiramo le rationnel uramutahura neza uyu mwubawa rero muri gajambo ntiyavuze ngo abirabure n'abaziranoke no yabivuze ko yagize ati ariko vyaravuzwe biranasigurwa mutaho ego cyane reka nanje ndabisubiremo neza ngene yabivuze ataco nongeye kataco nguyeko yagize ati Afrika ni kontina n'umugabane umaze imyaka irenga 60 wikukiye ufise ibihugu byinshi buri myaka baratora ababarongoye aribo twita aba president atariko gushika kuno munsi ntibararonka amazi meza yo kunwa ntibararonka amabarabara infrastructure ntibararonka ku mavuriro yabo imiti yo gushobora kwivurira iwabo iyo bagwaye n'ibindi amashuri n'ibindi ati none aba bantu mureshi iryo jambo nyene uko yarikoresheje ati it's a continent Africa is a shit hole ukuvuga ati Afrika ni cyo kijambo kibi maje gukoresha ibi rero ubirabiye kuri iryo jambo gusa wo kumva yadututse yego kandi ni jambo litabereye gukoresha mugabo none mu Gifaransa arico bita le fond et la forme ubirabiye kwijisho atabisho lirimo uyu mugabo yabeshiki
nukuri turamaramaje naje sinokoresha liga jambo yakoresheje mugabo turateye isoni kubona imyaka 60 n'iyindi iheze twikukiye tukibayeho mu gusaba ifashanyo abanyagihugu bacu nta mashuri meza bafise abanyagihugu bacu nta mazi meza amwe twita ya Rusengo ku mitumba bafise kunywa amabarabara yacu menshi nayo twasigiwe n'abakoroni ni ukuvuga tukaba tukiri mu bintu bene ivyo imyaka 60 n'iyindi inyuma yo kwikukira kandi twitwa yuko twagiye muri demokarasi kuva mu myaka 90 twitorera abaturongora n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga rero iryo jambo jewe navuga ati yakoresheje ijambo rikakaye gusa mugabo ivyo yavuze n'ibintu vyibonekeza n'ibintu birari ubwo rero wewe uri umuntu utahura iryo jambo tugihoza ugacuraba mu vyangombwa l'essentiel ubutumwa yashikirije n'ubwo kandi nta na kimwe yabeshemo hanyuma rero nguko uravye cyane akwibutsa kwikebuka okay jewe numva umenga kari akago atuvuniye ahubwo nyabuna twari guca twiraba aho bitagenda neza tukakosora uyu munsi Monsieur David ibihugu vya Afrika vyinshi biracari mu nzira yo kwirondeza mu iterambere donc ivyo bavuze ko ivyo bakunda kuvuga ko biri en voie de développement kandi ben ivyo kenshi biba bigikeneye izo mfashanyo est-ce que ubwo Donald Trump urabona ku ntwaro yiwe ya mbere yari focaliza cyane kuguha inguvu Etats-Unis igihugu ciwabo hama uyu munsi urabona n'ikivugo ciwe ni make America great again ngira ngo ni tubishize mu kirundi ngi twongera tugire America igihangange est-ce que ubwo bya bihugu vya Afrika bizohava bishikirwa ko Etats-Unis ifatwa nko mu vye bibindi bihugu urakoze kuri cyo kibazo reka ndakubwira ikintu kenshi mu migenderanire y'ibihugu hari akajambo twese tukunze gukoresha ati ibihugu ntibigira abagenzi ibihugu bigira inyungu ngerageje kugereranya mu Kirundi yego ni ukuvuga nyakuba munyamakuru twizeye yuko ibihugu byacu bizotezwa imbere n'imfashanyo nukuri tuba dutanguye nabi mbali igihugu kimuzi cyatejwe imbere n'imfashanyo nta kiriyo mu byatuzingamise icyo kintu cy'imfashanyo kirimwo kwama tuzera inze kwama tuzera ku bandi ni ukuvuga jewe icyo mbona muri ritorwa rya nyakubahwa ry'umwubaha Donald Trump nuko nkuko yabikoze muri manda ya mbere wewe washira imbere Amerika akavuga ati make America great again nukuvuga ivyo bisigura yuko ashira inyungu z'abanyamerika ciwe imbere y'ibindi vyose ego imbere y'ibindi vyose nukuvuga rero natwe nk'abanyafrika twategerezwa gushira inyungu zacu n'ibihugu byacu imbere y'ibindi byose imbere yo kuzera inze imfashanyo zova muri Union Européenne imfashanyo zova muri FMI nani ivyo navyo biza guterera ivyo biza mu gukoresha uburyo dufise neza nukuvuga no ressources yego mbega waruzi ko Afrika iri mu makontina ya mbere atunze kuri ino si ya rurema aratunze ariko kenshi usanga atabumenyi bwo guhingura ivyo dufise usanga buhari urakoze cyane urumva ico yuko kuja kurondera ubumenyi bwo guhingura ivyo dufise bitandukanye no kuja gusaba imfashanyo ushobora ndagoye nk'akarorero bafise imigenderanire n'ibihugu byose vyo kwisi turashobora gusaba biriya bihugu ubumenyi bwo kuza guhingura ibintu dufise tukabahemba muri ivyo bintu nyene bo ngira ngo ico n'ikindi kiganiro Monsieur David ngira tuzohava tugira kuko turiko turaraba nizi Emirats Arabes ugutera imbere kwazo witwa Sheikh Zayed yahoze yazishize hamwe nibuka ko yahamagaye abongereza kugira ngo babafashe kwimba igitoro navyo bari bashoboye uwo munsi zijya Emirats Arabes ziri kurya kubera ico gitoro bafise ariko ubwo bumenyi nabwo bari bafise
urakoze cyane ako nakarorero nkunze gutanga burya Sheikh Zayed no kuvuga niba arabikurikiranye neza urabizi no kuvuga igihugu cyose ego amaze kubona yuko ati twebwe turafise igitoro cyinshi cyane mugabo nta buryo dufise bwo kucimba igihugu cyose yaragitanze k'ingwati aravuga ati iyo ni ico ni kimwe bita vision aravuga ati ni mubuze igitoro turagifise nta buhinga dufise ubuhinga burazimvye ariko jewe ndemere yuko iki gihugu dagitanze ingwati muze mwimbe imari rimwo amaraso yaronka azoboneka ego hanyuma uno munsi urabona yuko ari igihugu isi yose ihurumbira kubera vision y'umuntu umwe uyo Sheikh Zayed ngarutse rero kubitumira abanga muri Afrika icyo nosaba bene wacu abanyafrika nuko tubanza tukitahura ego tukitahura tugashira inyungu zacu imbere nkuko n'abandi bose bashira inyungu zabo imbere tumaze gushira inyungu zacu imbere bizoca bituma dutangura gukorera ibihugu byacu tudakorera abandi kubera gushika uno munsi ingene isi yari yubatse usanga barantunga benshi mu ndongozi muri Afrika badakorera ibihugu byabo canke abanyagihugu babo usanga bakorera ibi bihugu vya rutura kubera niba baba bashigikiye nabo kenshi na kenshi baba barabashizeho ubwo rero ico kimaze kuva mu nzira tukaronka indongozi zikorera abanyagihugu babo hanyuma zitahura ni ukuri tuzoca tuja ku murindi w'iterambere umurindi w'iterambere umaze kuronka abantu baba visionnaire uroroshe ni ukuvuga twebwe turafise ibintu tukabura uburyo hanyuma turafise ibihugu bigenzi bitandukanye bifise uburyo ni ukuvuga gukora idiri tuba turonka uburyo nabo dufise bijya bakeneye tukabahako biroroshe rwose kugira ibihugu bice bitera imbere hanyuma ibivuye rero muri iryo terambere akaba ari byo dukoresha muri ivyo vya nkenegwa amazi amashuri amabarabara ibiki abanyagihugu bakaja ku kazi iterambere rica rikurikira ariko rero rabi ico kintu tumaze imyaka irenga 60 n'uno munsi nituragishikako ico gituma rero umwubawa adutuka kujya ku okay ikindi kibazo Kamara Harris ari kariyamamaza yaravuga yuko kumurengera ngo azokongereza n'akaryo kugira ngo abirabure bashike muri Etats-Unis ku bwinshi ariko Donald Trump siko avyumva eske kumengo igihugu ca Etats-Unis leta zunze ubumwe za Amerika n'ahantu h'amaronderero eske ubwo abanyafrika niyugara imbibe kugira ngo nibajeyo nizo ari uruhombo naho nyakoba mumenyesha makuru ndasaba dutandukanye ibintu ntiyugara imbibe canke ngo ashire itegeko ngo nta munyafrika azohonyora ngani nibaza yuko ivyo bidashoboka yo bari karahonyanga n'amasezerano hagati y'ibihugu n'ibindi ego jewe nibaza yuko icakora tuzo turatandukanye ibintu yiyamiza bajya baje muri Amerika batabifitiye ibyangombwa umuntu wese abifitiye ibyangombwa nibaza yuko atazobuzwa kuja muri Amerika nibaza yuko atazobuzwa kuja muri Amerika Iko ndavyumva kandi ndiko ndabibona nkuko amasezerano y'ibihugu mu migenderanire ariko abivuga ariko abo yiyama nabo bantu baca mu kinywabi bakaza bamwe twita abasampapi bakaza muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi ivyo rero iryo si ikosa nta kosa na rimwe ririmo wewe ngaho umunzi wawe awubaye iyo jewe nje kugendera nitwa umushitsi ego mbaji wawe kubera ubizi no kuvuga wampaye ubutumwa bwo kukugendera cyane nakumenyeshe ko nzokugendera hanyuma nawe ukavuga ati ego karibu nzokwakira kuri uyu munsi kuri aya masaha nkaza tukicara tugasangira tukayaga byahera nkataha niko byategereza kugenda no mu gihugu icyo ari cyo cyose umuntu yategereza kujamwo abifitiye uburenganzira yemerewe n'amategeko hanyuma agakora ibimujanye ari utagataha ashaka gusigara ari inzira zizwi n'amategeko umuntu ashobora gusabiramwo gusigara n'ibiki bimene nayo rero umuntu uraza umuntu aza atatumiwe akinjira mu nzu y'umuntu mbega umuntu arashobora kwita umusuma umugizi wa nabi n'ibiki ugasanga n'inzego zibijejwe ziramukurikiranye
ukuvuga rero tukirabire muri iyo ntumbero nta kabi na kamwe karimo uretse yuko abari karavugira igihugu ciwe abari karavugira inyungu z'igihugu ciwe nuko ndabibona muri iyo ntumbero yewe. Okay, murakoze. Ngira ngo mu bintu sinzi ko twobiva ngo n'utundi twe mu bihugu vya Afrika abenshi ibintu bijanye na civilisation usanga bariko bavyigira kuri Etats-Unis, haba mu myidagaduro haba mu buhinga ni hamwe mu ho turabirako. Bamwe mu bantu bazwi cyane abantu usanga bari populaire ndavuga nk'aba bakinyi b'ama cinema abaririmbyi bakomakomeye benshi wasanga bariko barashigikira abakandida basanzwe bemera. Hari abagiye gushigikira Kamala Harris, hari n'abaje gushigikira Donald Trump. Aho tukavuga mu mbere n'umugwiza tunga Elon Musk yamushigikiye mu buryo bugaragara haba n'umukomobiliza abantu no gushiramo kumure imitahi. Donc est-ce que twebwe nk'abanyafrika ivyo turashobora kuvyigira ko kumengo iyo umuntu twebwe azwi ino ndavuga nk'aba twitaba ngo n'abastar nyene cyangwa abagwiza tunga bagiye gushikira abanyepolitiki kumengo bigira isura mbi itandukanye nuko hiyo bimeze? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Yego cyane twagiye tubibona yuko aba bantu bibihangange bakomakomeye bagiye bashigikira bamwe n'abandi. Kandi nukuri birafasha abakandida kugira ngo baje kurondera amajwi mu banyagihugu. Uti mbega ivyo bintu uwo mukoro natwe twobwira iwacu. Sinibaza ko turashika kuri urwo rwego. Sinibaza ko turashika kuri urwo rwego kubera uravye politike yacu haracarimo dukina politike ariko ugasanga harimo inzangano ugasanga harimo n'ibintu bitagenda neza kugiranira nabi ku buryo nk'umuntu w'umusitare w'umunyafrika yicanze mu vya politike hanyuma akagira nabi uwo yashigikiye ntaceho n'izina ryiwe rirashobora gufudika. Ugasanga ni ukuvuga inyuma y'amatora izina ryiwe rirafuditse ugasanga ntagikunzwe nk'uko yahora akunzwe cyangwa ugasanga n'abafana baramuvuyeko. Cyo nibaza rero yuko abasitari b'abanyafrika ari uwo murongo bakinirako banga kwicanga mu vya politike kugira ngo ntibibagire kwingaruka nayo b'abanyamerika. Urabona nk'ubu amatora abayarangi nta rwango rurimo mu bashikiye bariya canke bariya nta rwango rurimo na gatoya. Ntavyo kujyanira imisaya kubera we washigikiye uriya washigikiye oya nta rurimo na gatoya. Ni ukuvuga amatora agihera ubuzima buca bubandanya ukuri kwana. Mbega uko niko bimeze iwacu sinibaza ko ariko bimaze. Nibaza yuko wewe washigikiye runaka nani washigikiye runaka naho tuba turabagenza amatora amaze guhera tutangura kwitana amazina. Wabonye uriya yari ibintu bene ivyo ugasanga rero havamwe inzangano ugasanga ni ukuvuga rero ivyo byose bizananwa na maturité politique naho abantu baba bageze mu kuguruka mu bijyanye na politike hanyuma cyane no mu burenganzira bwabo. Ni ukuvuga umuntu abaye muri uriya mugambwe je nanje naba muri ubu je ndatahura yuko ari uburenganzira ahabwa n'amategeko nanje aratahura ko uburenganzira mpambwa n'amategeko. Hanyuma turaja mu mukino wa politike tugakina urukino ruheze turahana ukuboko ubuzima bukabandanya tukazosubira mu zindi manda zizokurikira tugiye mu matora. Ni ukuvuga rero je nibaza yuko nk'abanyafrika aho tutarahagera kandi rero jewe no bashigikira nibaza yuko bakina neza ariko gusa habaye nka bamwe bavuga ati twebwe par conviction ni ukuvuga turemera les idéaux y'umugambwe ivy'umugambwe n'imigambi y'umugambwe turayemera hanyuma turabanywanyi b'uwo mugambwe nico gituma tutatinya no kuja imbere kugira ngo tushigikire ku mugaragaro hanyuma duhamagarire n'abanywanyi kuzogutora ku bwinshi. Ivyo urumva biratandukanye ivyo biba ari par conviction. Ni ukuvuga umuntu ababirimwo biratandukanye no kuvuga yuko ati kubera turi mu matora ariko namushigikira ndamurondera amajwi gusa hanyuma amatora aheze nigire ku ruhande. Ni ukuvuga jewe nibaza yuko igihe kizovyerekana turacirondera nka kumwe babivuze mu bijanye na demokarasi n'iterambere n'ibindi ariko nibaza yuko hazogera igihe natwe tugacuka tukava kwibere tukigenga nyene ukuri kwamye hanyuma n'abantu bagatangura kugenda
bemera ico bari bemera ico bemera bagashigikira abana bariya hanyuma umukino weze tugakorana mu ntoke ati abatsinze mugire mututware neza namwe abatsinzwe ati ntimusigare inyuma tujane twese mu nzira imwe y'iterambere n'ibindi ubuzima bukabandanya. Ariko kenshi Monsieur David abantu ndavuga anene nk'ibihugu vya Afrika iyo abantu bari ku butegetsi biyamamaje ntibatsinde ibyo bintu sinzi ukuntu bitahurika donc hamaho insiguro z'uko abatsinze tujuru bivye amajwi ivyo no muri leta zunze ubumwe za Amerika uno munsi biriko biravugwa yuko Uburusiya bwoshobora kuba bwongeye kugira uruhara mu gutsinda kwa Donald Trump ku yindi nshuro ya kabiri ko n'ubwa mbere bwari bwarabikoze ariko sinzi abademokrate batsinda ubushize kuri Joe Biden nta cavuzwe kubera iki kuri Donald Trump bivugwa. Murakoze cyane icyo ni kibazo ciza cyane kandi ubajije mbaze ndakubwira yuko umwubawa arongoye Uburusiya no munsi Vladimir Putin barigeze kumubaza ati muri Donald Trump na Kamala Harris ati wewe ushaka nde yishuye atanadidinganije ati shaka Kamala Harris naravyumvise ntumenya yuko ari umukenyero wa politike birashoboka ko ushobora kuba wari umukenyero wa politike ariko navyo twomenye dufate gusa inyishu yatanze ivyo bitiwe icyo rero gituma baguma bacibaza uno munsi canke bakivuga cyane cyane bivugwa na bya binyamakuru twavuga hejuru ni kubera ivyo Donald Trump yakoze bitaraba kugira ubucuti n'Uburusiya kugira ubucuti na Korea ya ruguru ibi ni bihugu ubisibaho bitarabana giriza n'abanyamerika ndabivuge gutyo bego bararonka ukuntu bakorana mu migenderanire y'urudandazwa n'ibindi diplomasi n'ibindi bagakorana mugabo ntibakurana kwijisho kubera murazi yuko barigeze no kuba bahanganye donc mu bijanye na bijya Twitter influence bamwe n'abakomuniste abandi n'abakapitaliste no kuvuga bamwe bagerageza ku influence kuri ruriya ruhande abandi kuri no ruhande ugasanga rero bamana kwijisho baguma bahanganye ubwo rero kubona umuntu yitwa Donald Trump yarashoboye kugira imigenderanire twokwitwa myiza n'ico gihugu bari barashize mu murongo w'umwansi urumva yuko biteye amakenga ntibavyemera ntibabibona ntibemera yuko binashoboka ubwo rero nibaza yuko ayo makenga ava ngaho ariko rero ndagwa nkagaruka nkurikije ubuhangange bwa Amerika ukuvuga ubuhangange mu bushobozi muri technology mu bushobozi bw'ubuhinga ubuhinga cyatse kuvuga technology n'ibindi ubuhinga mu bijanye no gusiriveya guharura iyo exercice yose ijanye n'amatora sinibaza yuko entité extérieure doronka yica kugira ngo ize ku influence bishobora gusa kuba ari nyene muri rwa rukurikirane rw'amajambo rwo kugira bamwanduze bamwangisha abanyagihugu bavuga ati raba akorana n'abanzi ba Amerika raba akorana ibintu bene ivyo bikaba biri muri ubwo rukurikirane rwo kugira bamwangishe abanyagihugu n'ibindi nk'uko bamwe babikora ariko kuba Uburusiya bwo bwaricanze mu matora byarabaye urumva yuko ko bari ubuhinga bukomeye cyane kubera Amerika kugironka woyica numva byo bari ibintu biteye ubwoba gose yambaye nukuri Monsieur David je numva no gushimira gose si hoba ngira ngo hari ico sinzi twatezwa kuvuga kuri Donald Trump twaba tugiye tutavuze ego jewe ico nagomba mpereze ko cyane cyane no butumwa nagomba bene wacu abanyafrika bene wacu baba ku mugabane wa Afrika muhira canke baba kuri no mugabane wa Amerika canke ari hose ku isi no babwira ati twitahure burya ko abandi bitahuye mu kintu icyo ari cyo cyose tugende turonderamwo inyungu zacu hanyuma ntiturondere yuko badukunda ni ukuvuga jewe byarambabaza numvise umenga
abademokrate bafashe yuko abanyafrika bose no kuvuga Afro Americans abanyamerika babirabure n'abantu babo no twebwe ntituri abantu b'umuntu okay tuhagararire ahari inyungu zacu nitwabona hari inyungu zacu nitwabona hariho dufasha gusubira hari abariho tuhagarara ntituje guhagarara inyuma y'umuntu kubera ngo uwo muntu yakoresheje amajambo meza yatubwiye ko adukunda utuntu emotionel bene utwo no iyo ngendo twivemo icyo ni cyambere ikindi kintu no saba yuko tuboza turashishoza ni kuvuga kenshi dutwarira hejuru bivanye n'ivyo tubariwe n'amaradiyo n'amateleviziyo mpuzamahanga izi zose so sont des outils de propagande n'abantu bari hajya kandi bari hajya kubera impamvu yo gukora propaganda kandi propaganda kenshi bayikora kuri twebwe uramaze kwibaza igituma hariho BBC Africa kandi BBC ari y'Ubwongereza uramaze kwibaza igituma hariho ijwi rya Amerika kandi ari y'abanyamerika uramaze kwibaza igituma hariho RFI ishobora kubuza amakuru ya Afrika amasaha 28 mu bihugu byose muri Afrika ibi byose rero nivyerekana yuko baba badukeneye kudushira ku murongo bipfuza ivyo byose rero tubitahure hanyuma dutangure kwivugira icanyuma nohereza ni ku ndongozi zacu okay indongozi zacu nizo ziba zifite ijambo rya nyuma mu gihugu no mu bihugu vugira Afrika ubu turafise imyaka 4 tugiye kuronkamwe agahengwe kubera Donald Trump niyerekwa ijya interventionisme amerika bijya byo kwigira umupolisi w'isi ariwe mu bihugu byose ukoramo ivyo navyerekwa okay no kuvuga bisigura yuko twebwe nk'abanyafrika tuba turose agahengwe koresha rero iyo myaka 4 kugira ngo dutere intambwe nivyaza guhinduka hanyuma tuzobe tugeze ku rugero rushimishije ku buryo bitoba bigisubira inyuma ako niko kamo notera indongozi zacu ku mugabane wose no kuvuga turarosa agahengwe ako gahengwe rero tugakoresha gato bandanya nagoma ngira ati mu kurangiza nagira ndabashimire mwampaye kano kajyo hanyuma nshimire n'abazokumvisa kino kiganiro menyesha yuko ibi ari ivyiyumviro vyanje okay hanyuma nagiye nkoresha n'ivyiyumviro vy'abandi bantu batandukanye babahinga muri no domaine yego hanyuma ibi n'ukuri nizere yuko bizofasha bamwe n'abandi okay cyane kugira abanyafrika dutahure dutera intambwe hanyuma twigire no mu vyagiye bidushikira okay ibi biratwigisha ikintu gikomeye cyane kandi kizodufasha kwiyubaka no kubaka ibihugu byacu okay Monsieur David imbere yuko turangiza ndo haji ikindi cyumviro urabona twebwe harabaho imigambwe umugambwe washize imbere umukandida uyu mwaka ku yindi manda yari atari bashiraho mbega ku banyamerika nk'umugambwe w'aba republike dufate yushira imbere uri mukandida atari Donald Trump ese kuribaze ko bari gutsinda nabonye ari umwe mu vyamamare tuvuga ivyamamare The Rock n'umuntu azwi cyane muri cinema no mu mikino ya catch n'umu republican mugabo hageze ku igihe Barack Obama yitoza yavuze ati ndi umu republican ariko ntora Barack Obama mbega dutora umugambwe canke dutora umuntu bitewe no bashize imbere icyo nico nakubwiye ati ni maturité politique bagezehe mu myumvire mu bijanye na politique no kuvuga iyo hageze yuko umugambwe unoma umukandida ivyo bikorerwa ku rwego rw'umugambwe hari igihe batora bagashira imbere umuntu ariko hari ibintu vyinshi babanza kwiga barabanza bagakora bijya bita amasondage kubera ndagacishe mu sina ntakivuze umugambwe uwari wo wose intumbero yawo nyamukuru no gushika ku butegetsi okay niba babona umugambwe udafise intumbero yo gushika ku butegetsi
uwo si umugambwe n'abagi gusa bagiye hamwe kugira ngo barondere ingene boza baragira n'ayandi umugambwe wose intumbero no gushika ku butegetsi ni ukuvuga rero barashobora bakabanza kuraba ati uyu mukandida wacu abanyagihugu bamwumva gute ego eske ni umukandida azotuma dutera intambwe tugashikira iya ntebe ndende iyo nsinzi yego canke n'umukandida batiyumvamo atajazotumarira nukuvuga ivyo byose bagapima hagati y'uyu n'uyu bakaraba uwo ushobora kubahesha amanota menshi mu banyagihugu ubwo rero hariho n'ibindi barabirako bapimirako kugira ngo bamwemeze ubwo rero bamwemeza niko kumushira imbere kugira ngo abaserukire yego agere intumbero nyamukuru kuba ari kugira abashikane mu gufata ubutegetsi okay icyo nicyo citondeko nuko Monsieur David je numva no gushimira gose pe tuyaze byinshi kandi nibaze ko nabadukurikiye bungutse byinshi ngira ngo nanje munabidukundiye n'ikindi gihe tuzosubira kubakenera muzodubakanya nane ndabashimire jewe n'ukuri ndaboneka igihe cyose hoba hariho ibibazo hoba hariho evenement ikintu cabaye gituma mukenera ivyiyumviro kubijanye na politike geopolitike yaba y'akarere yaba y'isi n'ukuri muzonja kara kandi jewe nanje ndavuga ati ni privilege mwangiriye kugira ngo mundondere nshobore kugira ico nerera kuri litogwa byo umwubawa igihe cyose rero muzonkenera telefone yanje murayifise nukuri nzobitaba kandi tuzofashanya muri bene ibikorwa ntangora nuko murakoze cyane kandi nongera shimira cyane abadukurikiye mwakoze mwafashe umwanya uhagije urenze iminota 30 na 40 nukuri turabakengurukiye sangiza kino kiganira abandi mudushikiriza ivyiyumviro muri commentaire kino kiyago mucumvise ku iki niki namwe ngo kongerako nuko tuze duswe guhurira mu biganiro by'ubutaha ndabakunda cyane bari kumwe na Omdi Shanjuma bye bye